uku n'ukuntu woshobora gutora video kuri Facebook bitakugoye n'ama application menshi ukoresheje. Aho usabwa mwikana muri video yose ihere. Waje muri Facebook bisanzwe. Nabayeho nitinya ko ntazobona unkunda nkijirirwa. Namenye ko unkunda ari Imana dusenga Imana rurema. Narinzi kuzogenda umunsi umwe ukagenda ukansiga. N'umuntu yakunwaye iwe yankuye mu mwijima. Umuharisha naho kano ka partage aho urabona akamenyetso ka partage akazi hama uzahani uburongo butatu plus wazanga kuri Phoenix niho bikunda akabona iyi application Phoenix ntuza gushobora gukura video yawe kuri Facebook. Hano maze gushikayo ukashika kuri Facebook yawe ukabona ya video ubona kana ukuyitereshaje ushobora ko video ukayitereshaje video ikiraza ngaho video ikiraza biri ubona ucenda kawujya burongo butatu kashanda kuyitereshaje. Muri gushaka amapenzi dushaka ibidufasha twijiriwe nimba muri satisfait ubwo nawe ya video nk'ubunye izishitse ubona ko bidatevye kugira ishike n'ibintu ntibigoranye cyane. Ibintu bitagoranye cyane ube bigerageza kuri telefone yawe ariko bidashoboka. Nginje muri galeri muri ya video bitashitse muri galeri nyene igiriza ko yitwarayo ntabyo kumanza kuyesta rukundi igiriza ko yitwara muri galeri. Ntibagire gukora suive na j'aime na partage. Ça.